Inkuru y'urukundo yacu y'uwo munsi tuyihere ku musore tubona yariko apfungura ibifungo vy'ishati, kumbe uyu yari wa musore tumenyere mu mastori y'urukundo yacu, akaba yitwa Kelvin. Ako kanya nyene tubona haje uwundi mukobwa ashika amwicara impande, ati mukunzi wanje nari nje kukubwira ko mama agiye kugenda, rero ndashaka kumuherekeza. Nawe Kelvin ati ntiworindira none gato tukamuherekeza twese? Maze oya ntitwomuherekeza twese kuko ngo arihuta cyane, ariko akaba yambwiye ati ndamuhe amahera makeyi niba vyokunda. Rero mukunzi wanje nimba ubona vyokunda woyampa nkayamuha nta kibazo kuko ni mama wanje. Maze Kelvin aramubwiye ati ashaka ngahe? Ati arashaka amafaranga 100. Ubwo Kelvin yakoze mu mufuko kugira ngo ashobore kumuha ayo mafaranga. Kumbe Kelvin yari umwana mwiza cyane, ubwo yakoze mu ikofi araba ko hari amafaranga ariyo, maze akuremwo 100 aba ari yamuhereza. Amaze kuyamuhereza, maze umukobwa yarasanzwe yitwa Rina aramubwira ati ndagushimiye cyane ukuntu utatuye kino kibazo utidoze. Maze Kelvin aramubwira ati mama wawe ni nka mama wanje, nta kintu ufise na kimwe ntoshobora kumuha. Maze uno mukobwa Rina nawe kandi aramushimira kuntu yitanze akayamuhereza. Kelvin yabandanya kuvuga ati nta kibazo na kimwe numva ntokemurira mama wawe kuko mama wawe niwe mama wanje. Maze umukobwa yitwa Rina amubwira ati okay reka ndayamushyire naje ndagarutse mu kanya gato. Ubwo Kelvin yabandanije gukura umwambaro w'ibirato yari yambaye, maze Rina nawe amushyira amafaranga. Iyi rero akaba ari inkuru yacu y'urukundo y'uwo munsi, akaba ari nayo inkuru shasha tugiye kubuhera ahantu tubona ari mu muji. Nimba ari ryo rya mbere ushitse kuri no channel yacu, banza ukore subscribe kugira ngo urabe n'izindi video twarenganye. Nuko rero tubona wa mukobwa umwe yari kasaba amahera Kelvin ashitse imbere y'uwundi muhungu. Umuhungu kaba yari yitwa Rashid, aramubaza ati ubona mberewe? Maze Rashid aramubwira ati uraberewe cyane. Nawe Rina aramubwira ati urakuze cyane mukunzi wanje kuba umbuye ko mberewe. Ati nawe ndabona uberewe neza cyane. Ubwo Rashid bararabana na Rina. Rina atangura kuvuga ati sinzi uburyo no kubwira ko ndagukunda, ku mutima uwo hawugurura yosanga kuko ndagukunda byimba mutima. Haragira n'igihe numva ubwenge bwanje bwacanganikiwe kugira ngo ndakubwire ko ngukunda. Ubwo Rashid yaratwenze. Rashid aramubwira ati ibyo ni iby'ukuri kurambwira canke nukuntaniya? Maze Rina nawe aramubwira ati sukutaniya nuko ndagukunda mukunzi wanje. Ubwo Rashid nawe aramushimira ati urakoze mukunzi mwiza. Rashid yongera kumubwira ati ariko ibyo dukora byose twibuke yuko imisi y'igisuma ari 40, natwe hazogere igihe turabe ko twofatwa nukuraba neza ibyo dukora. Rina yaramubajije ati ushaka kuvuga Kelvin ko ari we yotuma dufatwa? Maze Rashid aramubwira ati ego. Ubwo Rina yongeye kumubwira ati ntugire ikibazo na kimwe, ahubwo iyo urose akanya ko gufungura fungura ugihema ukimeze neza ubwo ibintu bishobora guhinduka. Maze Rashid aratwenga. Rashid yamubwiye ati ku muntu adafise ubwenge akwishinze yogira ikibazo nukuraba neza. Rina aramubwira ati ushatse kuvuga yuko umuntu azi ubwenge atonkurikira ngo dukundane? Rashid yongera ati sivyo nashatse kuvuga, ahubwo nashatse kukwibutsa yuko ufise ubukwe mu minsi iri imbere, ibyo woba ubigira ubiha agaciro ukavyiyumvira. Rina amubwira ati igihe cyose nama ndiko ndakubwira ariko ntushobora kuntahura nguhe agaciro ibyo ndakubwiye. Amazi yo wamaze kuyakurira impuzu utegerezwa kuyoga byanka byakunda. Ubwo Rina yaratanguye gushavura, maze aramusonora aramwiyaka. Rashid amaze kubibona uko yaciye yongera nawe arahaguruka, maze aramubwira ati ntabwo mbashaka kukubabaza canke nkora ikintu cyatuma ubabara, ahubwo iyo niyumviriye ko ndagukunda numva umenga sinokureka. Ndagukunda cyane mukunzi wanje.
ubwo Rina yaramufashe amubwira ati nanjye iyo nibutse ko ndagukunda ndabura iyo nja n'iyo mva. Ubwo haciye akanya bamaze gusomana haje mukuru w'uno muhungu Rashidi ariwe Kelvin, maze arahamagara abwira Rina ati banza ugenda winyegeze titurashize none ibara riraguye. Ubwo Rina yaragiye yinyegeza inyuma. Rashidi inyuma y'ukugururira Kelvin akinjira yaraje maze batangura kuganira. Ubwo Kelvin amubwira ati uraberewe cyane, maze Rashidi nawe aramubwira ati nta kibazo merci beaucoup. Kelvin abandanya kumubwira ati nukuri ukurunda kubona urabererwa cyane, maze Rashidi amubwira ati kano gakoti ubona kambereye. Ubwo Kelvin yongera kumubwira ati kakubereye cyane ahubwo babakobwa bo mu mujyi ntibaza kugusiga. Ubwo Kelvin amubwira ati wamaze kuza witegura nawe ati nahejeje kwitegura ahubwo nako ngira igitanda neza ati ingo tugenda ahubwo. Kelvin amubwira ati uno munsi nta kujya muri studio ahubwo ingo tugende turabe ko twojya akantu, maze yongera kumubaza ati umugore wanje nta uri nga. Nawe aramubwira ati oya nta uhari ahubwo ashobora kuba ari mu gikoni, maze Kelvin aramubwira ati sawa niwitegure hama tugende turabe ko tujya gusohoka tube turaryoherwa. Ndabizi ko abastari muba mukunda kwigirisha utuntu, ngira ningoga ahubwo tugende ntuncerereze. Ubwo Rashid amubwira ati tugende ahubwo tijene nahejeje kwitegura rega sindenzaha. Ubwo baragiye. Inyuma y'akanya gato Rina yongera kuva inyuma yaho yari yinyegeje muri ya marido inyuma y'igitanda agenda arigira neza, kumbe na Rina bari kujyana. Mubone ukuntu uno mukobwa nawe yari kazana gutera ibibazo. Twongera kugaruka mu rundi ruhande aho tubona bamaze guteramira mu wundi mujyi aho basohokeye bariko barafungura. Kelvin amubwiye ati Rashid ndakubaze we rero iyo ukoze indirimbo imwe ucuhagarika? Oya ntabwo nahagaritse ahubwo mba nshaka kugira ngo mbanze ndabe kuntu nibara utundi tuntu nshiramo no dukora. Ubwo Kelvin aribandanya kumubwira ati icyo je nemera kandi maze kwibonera iyo umuntu ari karakora ikintu agakora rimwe okongera n'indi ncuro niko bibandanya kugenda neza. Aterega iyo ukoze cyane n'Imana iguhumugisha wewe bandanya ukore cyane. Maze Rina aramubwira ati aho nyene iyo turi kuravuga nico ibyo ndiko ndabona arizokora n'indirimbo maze nanje ayinkorere. Barasetse. Kelvin aravuga ati urazi icyo nibaza iyo ndirimbo azoba ari nk'iy'urubanza. Kelvin amubwira ati icyo nakubwira Rashidi uko ukoze cyane niko ibintu ugenda urabimenyera, wewe genda ukoreshe ingufu zawe ukore cyane. Kelvin yabandanya kumubwira ati kandi ikindi nacyo womenya no ku radio nabwo tuzojyana indirimbo imwe, utegerezwa gukora indirimbo nyinshi kandi ziryoshe aba arizo tuzojyana kwerekana. Reka ndagushimire cyane kubera ko ni ushigikira uri manager wanje, kuko ndibuka no mu kwezi guheze naronka amahera make maze urambwira ati reka twongereze ingufu dushire mu wundi mutahe kugira ngo ibintu bibandanye kugenda neza. Icyo nshaka gukora nuko mu gihe kiri imbere nzotegerezwa kuzana icyubahiro cy'umuryango kubera nzoba namaze kuba umuntu akomeye. Rina ati ndabyishimiye cyane n'ukuntu iyo utabuhari nkaba ndi kumwe na shemeji wanje ndumva umenga ndi kumwe na wewe. Kelvin yaciye avuga ati ikintu kindyoheye muri byose ni ukubona ko umugore wanje munahuza. Ega si henshi uzosanga umugore w'umuntu bahuza na mugo basanzwe bavukana cyangwa bo muri famiye. Iki kintu ni ikintu cyiza cyane, ahubwo reka tubandanye kwirira maze turyoherwe cyane. Rashid ati mukuru wanje ndishimye kandi ndashaka no munsi w'ubukwe muzobe muryohewe cyane. Uwo munsi ndawurindiranye gishika, kandi icyo nipfuza nuko mumaze kubana naho nyene mutoca munta ahubwo twokwama dufatanye mu nda. Kelvin ati ahubwo je naramaze gutegura ikoti yawe uzokwambara nanje nkambara iyindi koti kandi bizoba bisa. Mbe ujya aba yahagarikiye umuhungu bamwita inde? Rina ati ushatse kuvuga yuko ujya mu mukobwa tuvugana atarimo? Oya banza urindire turiye ibintu bizoba bimeze neza, ategerezwa kuba mu byanka byakunda.
Rashid abandanya agira ati ndagushimiye cyane kuno utwitaho n'umugore wawe ukadufasha buri kimwe cyose. Oya nta kintu na kimwe numva ntokora ku muryango wanjye, ahubwo tujye tugire n'ingoga, hari n'izindi surprise nabateguriye. Tugaruka ku ruhande ari mu yandi mu masaha y'ijoro, aho dusanzwe tubona abari baryamye, aho naho hakaba hari Kelvin asanzwe aryamye nande na wa mukunzi wiwe, ariko aha ntabwo bari bwibagire ubukwe, bari bacitegurira kugira ubukwe. Ubwo umukobwa Rina yarabyutse buke buke ajya kuraba yuko Kelvin asanzwe akiri maso, ariko Kelvin yari yamaze gusinzira. Umukobwa Rina yatanguye kuvyuka buke buke, biboneka neza yuko ariko arasoboka, mbese ko asoboka yobagiye hehe. Rina yarasobotse maze Kelvin bituma anavyuka. Ubwo amaze kumuraba aramubaza ati ugiye hehe. Ubwo Rina yatanguye kumubwira ati numva mfise inyota, aha nari ngiye kunywa amazi kubera ko nari numva ko ntameze neza, shaka amazi yo kunywa niyo ngiye kunywa. Maze Kelvin aramubwira ati okay genda nta kibazo. Rina yagiye arasoboka agenda intambuka imwe, ariko amaze kugera imbere ku ruhande gatoyi atangura kudodora ku kindi cyumba. Ubwo havyutse nde Rashid maze yatsa itara aja kuraba umuntu yoba ariko aradodora. Amaze kugurura yasanze ari Rina yari karadodora, maze Rina akingira ko urugi aramubwira ati tugende rero. Rashid yabanje kurindira kugenda, ariko umukobwa we agenda ku gitanda ku kanya nyene. Rashid yashitse ku gitanda maze batangura kuganira. Rashid yamubwiye ati Rina kubera iki nawe bikunanira kuyikontorora. Rina amubwira ati nta wundi muhungu numva nokurikira atari wewe, ndagukunda cyane Rashid, ibi byose ndabikora kubera wewe. Ubwo yaciye amusoma, maze Rashid aramubwira ati ubwo ibyo ubona wowe uri kurakora ubibona ko turi mu nzu ya mukuru wanje, labugabanye. Rina ati nta kibazo na kimwe je mfise kuko ndiyizi, ibyo biba byose nzonwa umuti, je ndi tayari gukora buri kimwe cyose, none turabikora cyangwa nabyo dukora. Maze Rashid aramubwira ati sawa nta kibazo reka tubikore. Ubwo ako kanya nyene baciye baryama, maze tugaruka ku rundi ruhande rwa Kelvin. Kelvin yarabye ku ruhande atangura kwibaza mbese uno mukobwa yagiye he. Yararabye inyuma yiwe aramubura, araba no ku ruhande aramubura, acabyuka ajya kumurondera. Kumbe uwagiye kurondera nawe asanzwe ari kumwe na Rashid. Rashid akaba ariwe mutoyi w'uno muhungu Kelvin. Yageze muri saro aramubura, yeraguza impande zose abona ntawe, yibaza ahari kunywa amazi mbese ho bari hehe, kubera yamuseze yamubwira ko agiye kunywa amazi. Ubwo tubona ku rundi ruhande Rina nawe ariko apfunga ibifungo, agira ati aho uzoja hose tuzojana, naho hazoba mu kaburi tuzojana, nzowe gukurikira. Rashid nawe amubwira ati okay sawa nta kibazo, ariko nawe kandi urameze neza ndumva ko nishimye. Ku rundi ruhande tubona Kelvin agerageza kumurondera hose ariko akamubura. Rina ati amajambo yawe umbwira aransosera, agasosera ubwenge bwanje agatuma nto kureka. Maze Rashid akamubwira ati ahubwo genda ntunkwegera ingorane. Rina ati nubu numva ndabishaka, maze nawe aramubwira ati oya ahubwo genda ahubwo we uzonyica. Maze Rina yongera kumubwira ati oya maye nakwara gutaniya, ntabwo vyari byo, ndagukunda cyane, ndakwifurije kandi no kugira ijoro ryiza. Maze Rashid aramubwira ati okay sawa. Tubona kandi Kelvin aho yarageze hari ku cyumba kwa Rashid. Ubwo yageze imbere y'umuryango ngo yugurure, tubona kandi na Rina agiye kugira ngo yugurure, maze barahurirana turashitse. Noneho bahurirana na Kelvin. Kelvin yaje abona ko ari Rashid nyene neza aryamye, maze arasubira inyuma yongera kugara. Ubwo Rina nawe yaciye asoboka buke buke amugendera inyuma, agenda aracama ashika yinjira no mu cyumba. Ubwo Kelvin wewe yaramaze gusubira muri saro, asubira muri saro ajya kwicarayo.
yibaza mbese ndiko ndarazirana, ndiko ndarota nibiki. Ubwo yaciye aja ku kabati maze akuramo akantu kugira ngo abe aranwa, kuko yari yumva atameze neza, yibaza ibiriko biraba ariko biramuyobera. Tubona ku ruhande rwa Lina amaze gushika mu buriri, ubwo yararyamye ku gitanda arifuka, maze Kelvin we atangura kwibaza ibibazo byinshi ati mbese uno mukobwa yoba yagiye he, habaye iki ko ntariko ndamubona. Ubwo yongeye kunywa amazi nk'umugabo, maze ahejeje yongera kuja kuryama. Yashitse mu cyumba yuguruye asanga Lina nawe yamaze kuryama, atangura kwibaza nimba ariko ararota, maze arakingira ku rugi. Yatanguye kumukoma amutesha itiro, atangura kumubaza ati ivyuka ico ndakubwira, maze Lina nawe aramubwira ati numva itiro ryinshi. Ubwo Kelvin yagombye kugira ngo babanze kuganira, nawe amubwira ko yumva itiro ryinshi. Kelvin yamubwiye ati igihe wagenda ngo ugiye kunywa amazi wamaze umwanya muremure utaragaruka, nanje byanteye amakenga, ahubwo niyumvira kuza kuraba aho uri, nameze nka muganga agomba gukurikirana umurwayi wiwe. Ubwo maze kuza muri saro nkakubura, nongeye kuza no kuraba muri toilette no kandi ndakubura, wari wagiye hehe? Lina yari yamaze kumenya amanyanga n'icyo ari bumuhende, amubwira ati igihe rero ushobora kuba wagiye kundaba muri saro, ushobora gusanga nanjye namaze kuja muri toilette, kubera ko inyuma yo kunywa amazi nacinja muri toilette, hama nongera guca ngarutse rero nateye nza ino kuryama, nibatse ko ariho twanyuraniwe. Maze Kelvin aramubwiye ati okay sawa nta kibazo, niwiruhukire mukunzi wanje. Maze nawe aramubwira Lina ati turyame ahubwo twese. Kelvin ati ahubwo rero uzuranwa n'amazi menshi kugira ngo uko kumva umerewe nabi, umeze nk'ugwaye, ushobore kugira amagara meza, ube neza. Lina yongera kumubaza ati warutse ko wibwe? Maze Kelvin amubwira ati oya sinirenzi ko nibwe, ahubwo ni kubera ko nzi hasigaye iminsi mike ya mariage. Lina mubaza yuko yoba yari yagiye kumucunga, maze nawe aramubwira ati Kelvin ati nta muntu mbona yo kuntwara ngaha. Maze Lina nawe aramubwira ati ntababanye none ufise? Ati oya ntabyo babanye, ahubwo reka turekane n'ibyo twiryamire mukunzi wanje. Inshuti yanje rero usanzwe ukunda inkuru z'urukundo, niba ari bwa mbere ushitse ngaha kuri ino channel yacu, raba neza ko wakoze subscribe, nusanga utarabikora hanyuma ubikore kugira ngo episode zose tubaha muzoshoke muzibona mu bambere. Muribona ko abari shasha ntubukwiye gucigwa na episode nimwe, kuko tuzohora tubaha episode buri munsi. Raba neza ko wabikoze, nusanga utarabikora ubikora akanya nyene. Like, comment, share, byose iyo mubikoze biraduhimbara cyane. Nturengana udakoze like, nturengana udakoze comment, kubera ko comment yo iraduha kumenya ibyo mukunda, ibyo mwishimiye muri gihe, akaba ari byo turaba ko tuwokorera ko. Niba hari inkuru umva ko tuwogushikiriza iryoshe, ushobora kuba ari inkuru y'urukundo waciyemwo yaguhangayikishije, urashobora kutwandikira ukatubwira ati mfise inkuru nosangiza abandi, maze natwe tugashobora kuyibakorera neza tukayibashikiriza. Aha akaba ari naho tugarukirije episode ya mbere y'ino nkuru yacu shasha, maze duhurire muri episode izokurikira. Turabakunda cyane, ciao ciao.